me a song I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Turamukije mwese muri kumara televiziyo Kitaje tunabakaze muri kino kiganiro c'ishengero aho iganiro kihari kugira ngo umuntu wese ashobore kuronka umuco ku bibazo bitandukanye asanzwe yibaza mu buzima bwiwe ku bijanye n'ijambo ry'Imana. Rero hari ibiganiro tumaze gukora n'umukozi w'Imana ari hano imbere ari kumwe natwe hano hantu ku bijanye n'ibihe by'iherezo. Aramaze gutanga umuco utari mukeyi kandi aracabandanya kuko ishengero yakeneye kumenya byinshi cyane ku bihe by'iherezo. Rero nashaka ndamuhe umwanya yitondera kwadukurikirana. Ndakuramukije cyane Bertrand kandi ndasubiye kuramutsa abadukurikirana. Amazina yanje ku batanzi nitwa Yvan NIYONKURU, nkaba ndongoye ishengero Pillar and Ground of the Truth International mu mfunyapfunyo PGTI, tukaba dukorera mu kinanira ca kabiri kinanira ca Musaka. Mwakoze cyane. Murakoze cyane namwe kwitaba kandi mu kino kiganiro aho tumaze gukora ibiganiro bitari ku bijanye n'ibihe by'iherezo. Aho mwatanze umuco kuntu bimeze bihe n'ukuntu zogenda bikurikirana. Aho uheruka turavuganye ku bijanye n'ibintu bitandukanye umugambo ravuga kuja Yerusalemu. Umugwa w'amahoro aho mwavuze ko iyo Yerusalemu hahungabanye bica byafecta isi yose. Umugambo ravuga ati hari igihe aho Yerusalemu hazo amahoro akwiye igihe umwami w'amahoro yamaze kwashika. Yego. Turabona ibya bihe by'imyaka igihumbi mwavuga. Rero nashaka muri kano kanya mwongere mu noganze kandi gatoyi kugira ngo abantu bane bagwe mu gutahura ico kintu ca Yerusalemu. Yego cyane. Igihe twariko turabivuga ko twaravuze ku kintu kijanye n'umugwanizi shetani kugihe Yesu azoza ariwe mwami w'amahoro agashika Yerusalemu, isi zobigira ironkerero stabilité n'amahoro adasanzwe, hazoba hari ubwiza budasanzwe. Mwa twaravuze ko shetani azoca afatwa ashigwe mu gasho. Hanyuma rero turerekana tuti none mbega ubuhoho ko atari mu gasho bimeze gute, kandi na Yesu akaba atari ngaha. Turerekana ko ari ibintu bitoroshe. Niwe mwansi w'abantu bose. Ni Bibiliya imwita mu byahishuwe Yohana yikoko kizimiza abari ku isi bose. Ariko rero ubyihweje neza nkuko ndiko ndabivuga urabona ko Yesu we yakorera muri iyo ntumbero nyene. Mu bisanzwe Isirayeli mu bihe vya kera igihe cyose yaca ahantu ugasanga ari ihanga kanaka riyiganza riyicinyiza, ico gihe baratakambira Imana. Imana ikabahagurukiriza umuntu ikamusuka ko mpemu wayo hama agaca abacungura canka akabaribera akabakurako iryo hanga. Igihe Yesu rero yaza abanyisirayeli bari bagifise vya vyiyumviro nyene kuko bari munsi y'intwaro y'abaroma. Abaroma nibo bari babaganjije. Rero igihe Yesu yaza akavuga ngo mpemu uhora hari kuri jewe, hanyuma n'ayandi majambo agaca bandanya akora ibitangaza niki, baguma babona kumengo umuntu aje kubacungura abakure kw'intwaro y'abaroma nuwo nyene. Bo babona ko ikibazo ari yo ntwaro y'abaroma. Mugabo Yesu siyo ntumbero yari afise. Hari igihe byashika akagaburira abantu benshi cyane n'ibindi bitangaza yagiye akora, bagaca baza kumufata ngo bamwimike. Mugabo agaca abahunga ntabemerere kuko we siyo ntumbero yari afise. Hari abakuru b'amadini bico gihe batashigikira Yesu, bumva banamufitiye n'ishari kubwo gukurikirwa n'abantu benshi. Hanyuma rero rimwe na rimwe baraza no kumutega imitego, bakaza bafise ubujyajya. Hariho nk'umunsi bigeze kumubwira ngo mwigisha mwiza, turazi ko wigisha inzira y'ukuri kandi iva ku Mana. Mbega biremerwa ko umuntu atanga ikori rya Kaisari? Kaisari yari umwami w'abami, ariwe mwami w'abaroma, yari mu empereur w'abaroma. Kwari kugira ngo bamuteranye n'iyo ntwaro y'abaroma. Mbwa ngo Yesu agaca abona ubujyajya buri mu mitima yabo, akabishura ati nimunyereke ikingorongoro. Bakamwereka ikingorongoro, agaca abaza ati ishusho n'ibi vyandiko biriko ni vyande? Hanyuma bati ni vya Kaisari. Ati ibya Kaisari mu bihe Kaisari, ivy'Imana navyo mu bihe Imana. Donc Yesu ntiyari afise ikintu cyo kunigana niyo ntwaro y'abaroma, nubwo abanyisirayeli babitumbereza hiyo. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga mu cete ca mbere ca Yohana gice ca 3 ku murongo w'8 n'uw'9 bivuga ngo icatumye umwana w'Imana ahishurwa kwari ukugira ngo asangangure ibikorwa vya wa mugwanizi. Apana asangangura intwaro y'abaroma. Wewe yashaka gusangangura ibijanye n'ibikorwa vya wa mwansi
w'Abisirayeli wa mwansi kandi w'Abaroma Yeah. yari n'umwansi w'Abaroma n'umwansi w'abantu bose niyo we yari intumbero yiwe nico catumye yemera araja no gupfa kuko usomye mu gitabo c'Abaheburayo igice ca kabiri kuva ku murongo wa 14 bibiri twereka yuko icatumye yemera guhuza inyama n'amaraso na bene se aribo bana b'abantu kwari kugira ngo bikunde kwapfa hama ngo urufu rwiwe aruhinduza ubusa ubufise ububasha bw'urufu ariwe wamugwanitse rero urufu rwa Yesu rwahinduye ubusa shetani hanyuma rero igihe Yesu azuka yaciye afata ubwo bubasha hari ububasha yamwatse ubwo bubasha ntiyagengwa aca buha iyo ntwaro y'Abaroma yaciye agenda guhe babakuru b'amadini n'iki batamwemera yabuhaye abamwizeye abigishwa biwe yari afise ico gihe ari ryo shengero ryiwe cyo gituma Yesu yari yaravuze ngo nzokubaka ishengero ryanje ntiyavuze ngo nzokubaka ibihugu yavuze nzokubaka ishengero ryanje ntiyavuze ko azokubaka ama entreprise ubwa mbere yavuze nzokubaka ishengero ryanje n'amarembo ya kuzimu ntazorinyiganyitse amarembo ya kuzimu ntiwo yagwanisha kuko ufise amafaranga menshi amarembo ya kuzimu no kuvuga amarembo ya kuzimu no kuvuga yuko ari gihe urabona abantu iyo batakiriye Yesu shetani ibikorwa byose ariko arabakoresha ubuzimire bwose abatumberezamwo nukuzobajana mu kuzimu nukugira ngo barimbuke bazoje mu kuzimu kwa kuzimu tuvuga hama baze babane nawe mu muriro urumva bo mu ncamake numva no kivuga gutyo nta kintu na kimwe kiriho umuntu yokoresha kindi cotuma gwanya ayo marembo ya kuzimu kuko urumva amarembo ya kuzimu nayakorana na shetani nyene ariko ubwo bubasha yabuhaye ishengero amarembo ya kuzimu ntazoshobora ishengero alo ntiwokoresha urusase ntiwokoresha grenade ntiwokoresha blende no nububasha Imana yahaye ishengero alo mu ncamake ububasha ama guverinema y'ibihugu afise buva ku Mana mugabo kandi hariho n'ububasha Imana yahaye ishengero ama guverinoma mu bisanzwe yarakeneye ishengero kuko ishengero naryo hariho ububasha ryahawe bwo gusambura ibikorwa no kuneutraliza ibikorwa bya wa mubi wamugwaniza ataboneshwa n'amaso ubwo bubasha bufise ishengero ryonyene ego nico gituma rero Yesu yabuhaye ishengero urumva muri iki gihe turafise ishengero ishobora kuburabuza ibikorwa bya wamugwaniza mbere rimwe na rimwe nico gituma ushobora kubona mu bihugu bimwe bimwe ukabona nk'ubu hariho nk'ama guverinoma arahagurutse arahamya ishengero riraho mu bisanzwe shetani niwe bari karabikora kuko afise ubwoba bw'iryo shengero kugira ngo ntiribuze imigambi yiwe acaraba inzira yocamwo asanze inzira yizo guverinoma yuguruye agaca akorera ngaho nyene mugabo ari ubwo bafitiye iryo shengero ishengero rero naryo ni rirafise ububasha udasanzwe ego murakoze cyane ego ndumva ko ishengero no munsi ifise ububasha budasanzwe bwo guhagarika ibikorwa by'umugwanizi ego kwiya dusenga kujya samwe ntiyahizagiye abantu abafite ingwara mukabasengera bagakira abafite ibibazo mu mafamiye mukabahanura ugasanga ingo zisubiye kumera neza umva ni igikorwa c'ishengero gikomeye cyane ni igikorwa c'ishengero gikomeye cyane ariko kandi na cyane hariho n'ibindi byo gutuma dufise ubutumwa bwiza butuma abantu bavuga ubwa kabiri leta z'ibihugu zirafise ububasha bwo kujera ibintu byo mu buzima bwa misi yose kubatunganiriza kubarinda guhagarika umwansi n'ibiki mugabo ntizotuma umuntu avuka ubwa kabiri ntizogwanya uwo mwasa ataboneka kuko ishengero niryo rifise ibigwanishwa byo mu buryo bw'impwenge yego ninga mukozi w'Imana turazi ko Yesu amaze kuza gutora ishengero rikaduga kwisi hazoba ibintu bibabaje cyane bya bintu by'ibidodo umuntu aje gusoma aje kwivuza tubiri kurakora cyane gose yego kandi umuntu amaze kwemera ikidodo ntari yasagirane n'umugwanizi yego cyane wumva ntibizo bigikunda kandi ushobora kuvyikurira amaze kwemera ico kidodo bizokunda kwasura gukizwa yego muri ico gihe kandi ngo abantu bazokwifuza urupfu bikanga abantu bizokoroka bivuye hejuru bikagwa kwisi biteye ubwoba cyane gose ndumva zo bari amarira kwisi ibihe bibaze cyane kwisi none muri ivyo bihe nyene kubera iki iryo shengero Yesu ari kurigumiza hano kwisi akarindira hano kwisi kuri kibisabwa kazoya byamaze kuduka yego cyane murakoze mu bisanzwe igituma mu ncamake
ibyo bizoba byabizo by'ibidodo byabizo byo kutaja gusuma niki hariho uruhande rumwe muri iyo myaka ibyo bizoba hariho uruhande rumwe ibizoba byakozwe n'abakozi ba shetani abakorera shetani mugabo hariho urundi ruhande nago azoba ari ibihano Imana iri kirarungika yonyene ku isi alors iyaba ari bijanye n'abakozi ba shetani gusa ivyo bogira ivyo zo kutubuza yuko woja gusuma kubuza ko wivuza canke kubuza kuja voyage ugaca kuri aeroport n'ibindi yaba ari ivyo vyonyene Imana ivyo ntiyoreka kuninda ishengero ryayo ngo rigume ngaha ndaguha nk'akarore par exemple turabona nk'umukozi w'Imana Eliya muvugishwa n'Imana Eliya mu gihe ca Ahabu yari umwami wo mu Bwisirayeli bibilivuga yuko yari umwami umwe mu bami bakoze ivyo uhora habona ko ari bibi cyane Eliya yarigeze kuvuga ko imvura igiye guhagarara kandi itazosubira kugwa kiretse ari wenyene avyivugiye hanyuma heje kubivuga ubwo nyene byaciye bigenda gutyo nyene mugabo mpemu w'Imana acamubwira ngo agende yinyegeze impande y'umugezi uri impande ya Yorodani Imana ikimubwira ngo ngeze ibikona ko ari byo bizokugaburira bikuzanire umutsima n'inyama urazi ko ibikona bisanzwe bikunda n'inyama mugi Imana yabitegetse biraza bikagaburira umukozi w'Imana ati kandi uzoshuzuranywa amazi iwo mugezi donc bisigura yuko dufise mpemu w'Imana ubwo bubasha ku Mana burabaho bwuko utari inzira aja ku isoko ibikoko bishobora kukugaburira bikakwitaho ukabaho kandi yabaye hiye kirekire ndaguha kandi karorero bavuze bati mwebwe turaza kubafata ku nguvu turabaronderaho muri hose namwe mu vyemere Imana yamunyegeje aho hantu hari mu gihugu c'Ubwisirayeli umwami Ahabu aramurondera akoresha service zose zishoboka zo kumurondera service secret zose zishoboka biranka ntiyigeze amutora mbere ngo yarakwiyagiye no mu bindi bihugu no mu bundi bwami abaza aho yoba ari hanyuma ngo abo bami baheje kurondera babuze ngo agacava habatsi ndahiro mvaho mu ndahiye yuko Eliya atari muri iki gihugu ca yamubuze karema donc Imana irashobora kukunyegeza naho wowe uhagaze imbere y'umuntu ntanakubone yego alors si bizonyene umugezi ugiye gukama Imana yamubwiye ati genda izarefati rero ngeze umufakazi kukugaburira ashitseyo uwo mufakazi asanga asigaje utuntu dukeye avugishijwe n'Imana acavuga ko mu gakoko katazigera gahera ifu itazohera mu gakarabo amavuta atazohera bice bigenda gutyo nyene none uyu munsi ubwo bubasha muri mpemu yera ntibushoboka ugasanga mu mafrigo biguma biriho utari inzira aja ku isoko ugasanga mu bubati birahari canke mu bigega ni ibintu bishoboka rero pas nécessairement ko Imana ishobora kurinda abantu bayo muri iyo mitego yose bashobora kuba batetse akandi karorero kanyuma kuri ico nyene uvuze ati ntibo voyage novuga byinshi byerekana ububasha bw'Imana kandi n'ubu nyene Imana iracakora kuko ari mpemu wayo nk'ubu par exemple sobe mu gice ca 8 ca civyakozwe n'intumwa turabona umuntu yitwa Filipo aho mpemu yera yamutwaye agaserukira mu kindi gisaga sinorinda ndabivuga ko cane twe dukunda kuvyita ngo ni Philippe urumva banse kuca kuri hariya hari barriere cyangwa kuri aeroport ushobora gufata Philippe bivanye na mpemu yera ica ashaka kuja gukora ubwo bashobora cariho naho umuntu yoba atarabibonesha amaso canke tutarabibona mugabo tubibonye muri Bibiliya tuguma twizeye yuko bukiriho donc si ico conyene rero yaba ari ivyabajya bokora gusa si ico cotuma Imana idukuraho byoshoboka kwiturindira hano mugani ni kubera ko Imana ishikuraho ishengero ni kubera yuko haba hari igihano cayo rero cette fois-ci nayo igiri irungike ivyo bihano bizoba biteye ubwoba mu vy'ukuri kandi nkuko babivuze abantu bazorondera urupfu emwe rubahunge nago nyene ruzoba rwatinye ntiruzoba rucemera kwakira umuntu rero ivyo nivyo bituma iminsi yose y'Imana igiri irungike igihana ahantu ibanza gukura y'abantu bayo iyo ni systeme turabibona mu gihe ca Sodomu ni Gomora turabibona mu gihe c'abantu ni Imana ibanza gukuraho abantu bayo nico rero
izobanza kudukuraho kubera hariho n'ibihano bya jugement yayo bizoba biriko biraba kwisi ngo bitigeze hazo hari umubabaro utigeze kuba kuva isi ikibaho. Murakoze cyane gutanga uwo muco. None kubijanye n'ubugingo budashira n'urupfu rwe budashira, abantu bafite inzira nyinshi bavugamwo, mbega Imana yo yihitisha mu nzira zingahe? Yego cyane urakoze. Mu bisanzwe je mu kucishura ico kibazo ndazi ko abantu benshi bavuga ko hari inzira nyinshi, hari n'abavuga ngo inzira zose zishikana i Roma, ari umugani bakunda guca, abandi bavuga zitatu abandi zibiri. Je nibaza ko igihambaye nuko tworeka ivyo umuntu yiyumvira, kuko hari ivyo abantu bibaza, ivyo abantu biyumvira, ivyo bituma abantu bihenda, bituma abantu bazimira. Usomye nko mu gitabo c'imigani 14 ku murongo wa 12 bibilivuga ngo hari inzira umuntu yibwira, umva umuntu aribwira yuko ari nziza muga amaherezo agasanga ijana mu mahonero. Ico gituma umuntu yohagarika kwibwira tukarondera icimana yiyumvira. Ico Imana yiyumvira nico kizana ubukiriro, nico kizana ubugingo budashira. Alors twogikuraho ico naco turashaka kugikura Imana yatanze isoko ijambo ryayo hamwe na mpwemu yera kugira ngo bishoboke ko tumenya ivy'Imana yiyumvira. Alors jewe ndavye mu vyo ijambo ry'Imana ritubwira ari ryo ritwereka ivyiyumviro vy'Imana, mbona ko mu bijanye n'ubugingo budashira n'ibijanye n'urupfu rw'ibihe bidashira ariko urupfu rwa kabiri, mbona yuko Imana yamihitishamwo abantu inzira zibiri. D'ailleurs nivyo urumva ko ari inzira zibiri, nta na rimwe kugira ngo ni inzira zitatu. Nico gituma uri kurasoma nko mu gitabo ca Yosuwa, Imana ntinakunda n'umuntu aja hariya canke aja hariya. Urabona yuko Imana yamubwira ngo mu gice ca mbere ntuzutambamira iburyo canke ibumoso. Turabona ahantu yatumye Mose, usomye mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe nko mu bice vya 30 ngo ahitishemwe abisirayeli ubuzima n'urupfu. Mu Imana igace ibereka ati mbwa rero ndaberetse muhitemwe ubuzima. Turabona Yesu mu isezerano rishasha, turabona Yesu ariko aravuga ngo hari inzira zibiri, inzira yagutse agashayirwa n'inzira ifunganye, kerekana ko inzira yagutse icamwo benshi kandi ari ijana mahonero. Certainement ko ari hahantu umuntu aca yibwira, abonye yagutse, abonye yorosha agaca yibwira ati inzira irashika, kumbe ntabona kwiherezo. Turabona mu vyahishuwe Yohana igice ca 3 Yesu abwira ishengero ry'Laodikiya, ivyo yabwiye kwa Yohana kwandikira ishengero ry'Laodikiya, turabona avuga ngo ndazi ibikorwa vyawe yuko udashushe canke udakonje. Agasha avuga ngo ico mu gashuha canke ugakonja. Urumva ko Imana ishaka kufata parti kanaka, ngo muga kukura akazu yazi nzokudahwa. Imana ntiyemera hagati na hagati. Urumva munsi rero agacana yerekana ati gira umwete wihane, hanyuma mugabo agaca yerekana ngo mpagaze ku rugi. Aha kintu nobwira abantu ciza c'inkuru nziza, iyo ugize umwete ugahindukira ukiyarinya neza ukavuga uti mwami ndashobora kuba ntabishobora mugabo ndabishaka ndabihindukiriye, Yesu acavuga ngo mpagaze ku rugi. Nuba aca araza kugufasha, umwugururiye acaza kugufasha. Aho niho hari guhurira n'ubushobozi bw'Imana. Mu kurangiza kwishurisho kibazo nagomba mvuge nuko ibihe turimwo ubu kandi turiko turinjiramwo nibihe hazogenda hatandukana abantu, abafashe partiriya n'abafashe partiriya bikidistenga neza. Danieli ngitabo ciwe some mu chapitre ya nyuma y'12 yarabwiwe n'umumarayika ariko aramwihishurira ibijanye n'ivyiherezo ko Danieli yabayeho kera imbere yuko Yesu abaho hagati y'imyaka 500 na 600 yerekwa ivyigihe ciherezo. Uwo mumarayika acamubwira ngo ibi bintu bimatanishijwe ishashara kuko arakabanga gushitsa mu gihe ciherezo. Arico gihe turimo ngo niha donc ico gihe turimo nyene nico cyo kubitahura ivyo Danieli yanditse kuko vyarakabanga gushika mu gihe ciherezo. Hanyuma ashavuga ngo benshi bazotunganywa bezwe bavugutigwe, ngo ariko abanyakibi donc hariyo parti imwe y'abazotunganywa bezwe bavugutigwe, ngo ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi nta numwe azobitahura, ngo ariko abagize ubwenge bazobitahura. Kuri Yohana naho muri chapitre ya nyuma ya 22 umumarayika ariko arabimuhishurira nawe Yohana umutumwa wa Yesu yamubwiye ngo
ibi ntubimatanisha ishasha byovyo ntivyugagwa ngo kuko igihe kiri hafi hanyuma ngo ugabitanya nashishikara gabitanya uwanduye mu mutima nashishikare yandure mu mutima hanyuma ngo ugororoka nawe ugororoka nashishikara iyo nzira yo kugororoka uwezwa ashishikara inzira yo kwezwa kuko igihe kiri hafi donc n'amaparti abiri agenda yidistenga bivanye nuko umuntu ashobora guhitamo ariko inkuru nziza tuju nobwira abantu uhisemwo parti nziza yo gushaka kwezwa no kugoroka niki no kujana iyo nzira y'Imana Yesu aca aguha ubuntu bukwiye bwo kubigushobotsa murakoze cyane murakoze namwebwe nashaka turangirize kuri kino kibazo abantu benshi bibaza ndio turazi yuko muri kino gihe ciherezo musanga hari nyinshi zitandukanye zimwe zubaka abantu zindi badimiza abatarizo hari ikibazo gikunda kubazwa ahantu batandukanye kubijanye n'agakiza mbega umuntu yakira agakiza ashobora gatakaza cya kabiri iyo umuntu aguye naho tugenda gute yego mbo kubganje hari habavuga yuko birashoboka ko umuntu yogwa ngo ari mu gakiza ariko je siko ndabibona mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana riratwereka usomye nko mu Bikorinto ba mbere gice c'10 hariho umurongo Paulo yerekana ivyo badakwiye gukora twahasoma gato yego mu gitabo c'Abikorinto ba mbere gice c'10 hano era ku murongo w'9 havuga ngo kandi ntitukagerageze umwami wacu nkuko bamwe bo muri babandi bamugerageje bakamagwa n'inzoka kandi ntimukidodombe nkuko bamwe bo muri babandi bidodomvye bakamagwa n'umuranduzi ariko ivyo byababaye ko kugira ngo bitubere karorero kandi byandikiwe kuduhanura twebwe abashikwako n'amaherezo y'ibihe nuko rero wiyumvira ko ahagaze niyibare ntagwe mbabanje gutanga karorero k'Abisirayeli byababaye yego bati twe dushikako n'amaherezo y'ibihe byo byandikiwe kugira biduhanure wiyumvira rero ko ahagaze yiyubare ntagwe kubera iki haza kwiyubara yaba bidashoboka ko umuntu agwa kubera iki arinda kwiyubara no yiyubara kugira ngo ntagwe iyo tuvuze kugwa ni ibintu bitandukanye umuntu ashobora kugwamwo byaba by'ivyaha asubiramwo niki mugabo kandi abandanije iyo nzira ashobora kugwa gose agashikayo gose cyane mugi inkuru nziza yindi irimo kandi nuko bishoboka bwa usomye ijambo birashoboka wiza ubuzima bwo kwiyubara kushobora kuguma uhagaze wigishijwe canke ukiga ubuzima bwo kwiyubara wari usanzwe uhagaze mu mwami wacu mu buntu bwiwe urashobora kuguma uhagaze umunsi umwe indwi imwe umwaka wose imyaka warize ico kintu cyo kwiyubara no mu banyefeso harabivuga aho tubona Paulo yandika mu gice ca 6 guhera ku murongo w'10 avuga ibigwanishwa vy'Imana yuko tuvyambaye dushaka kuguma duhagaze tudatsinzwe donc umuntu ashaka kuguma ahagaze adatsinzwe rero donc nibaza ko ndavye uko Paulo yigisha ntiyigisha abantu ngo babaho hantu bumva ko bakiriye agakiza byaheze ahubwo yabigisha yuko uwakakiriye ukwiye kumenya ubunini bw'ivyo wakiriye ugacubigumamwo ugashishikara muri iyo nzira gushika ku munota wanyuma gushika ubwanyuma yego nibaza rero ko abantu bashobora kudeviya nahaba yarakiriye byagakiza naco gituma ubona Paulo yagwana n'inyigisho z'ibinyoma kandi akagwanya inyigisho z'ibinyoma ku bantu nyene bamaze no kwakira mwami wacu Yesu yego murakoze cyane mukozi w'Imana none nk'umuntu muri kano kanya bwati nivyo muraheje gutwigisha kuvyerekeye ibihe by'iherezo muratubiye kuvyerekeye Kristo Yesu guhagarara harashobora ko dukurikirana basubiye inyuma mu akabana naguwe yego ivy'Imana akabana bihevye bamugatangaye mu vyaha basubiye mu vyaha eske ntushobora kubafasha yego abambere batarakizwa barongore mu gakiza abakabiri basubiye inyuma ubasengere yego bo nje nibaza ko twogira ryasengesho kubifuza kwakira umwami Yesu no gukizwa mugabo ku bantu basubiye inyuma bari bazi ivyo babayemwo hari ivyo bari bamaze kumenya sinoshoka gusanda basengera ahubwo no baha impanuro kugira ngo bibuke ko kenshi ibintu bitsitaza umuntu canke bimusubiza inyuma uzosanga ari ibintu vya hano mwisi nta kintu na kimwe twazanye hano nta n'ikintu tuzokura hano nta kuntu rero ikintu utazanye hano utazonakura hano
arico cyo kubuza ubwo bugingo budashira nako gakiza Imana yari yaraguhaye kandi Yesu yabirihiye agaciro kanini cyane yatanze amaraso yiwe aro numva no bahiyo mpanuro basubire bareyarize ko ataco bazovana ivyo birukira ivyo bibatsitaza ivyo bibaryohera babivemo hanyuma rero ikindi nuko acahindukira akagira isengesho ryo kugaruka numva rero umwanya no sura ngafasha abantu batari bwizere kugira ryasengesho abandi nabo kumbure ko bazoba bazi isengesho bashobora kugira ryo kugaruka no gusaba imbabazi Imana barashobora kurigira reka mfashe rero abantu na cyane cyane bari basanzwe ari bashasha ngomba dusure mwiri sengesho wewe unyumviriza uhisemo kwizera umwami Yesu urashobora kugira isengesho kandi wizere ko Imana ikumva ikikugirira neza ndumva mbere yo gusenga ijambo ry'Imana rivuga ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana abantu benshi hari igihe bagomba kwizera ucu usanga batewe n'ivyimviro bivuga ngo mugabo ngo niwagwana si wowe uzovyishoboza nico gituma wakira ubishoboye azoca bahagushobotse ego ugura umutima wawe subiramwo aya majambo vuga uti data mwiza ndagushimiye cyane kuri uno munsi mwiza mpaye akaryo keza nkumva iri jambo ryawe nduguruye umutima wanje ndakiriye umwami Yesu ngo ambere umwami ambere umukiza ubuzima bwanje ndakiriye ubugingo budashira ubonerwa muri we urakoze cyane kumpari ibyaha urakoze cyane kungiriye neza muhabwe icubahiro mu izina rya Yesu amen. Ego murakoze cyane mukozi w'Imana. Twagize ibihe byiza kandi azi ko abadukurikirana kuri televiziyo gitari bafashwe n'inyigisho je kubaha ibyo mureje gutanga muri kano kanya. Rero ndizera ko n'ikindi gihe twabatumiye gatubandanye mu twitaba naho nyene. Ego cyane. Ego narakoze cyane kandi kutwiyumvira. Ego turashimiye cyane wowe wese kuri televiziyo gitari ndazi ko mwakiriye byinshi cyane gose. Ndazi ko mwatahuye byinshi kubijanye n'ibihe by'iherezo n'ukuntu bizogenda byose. Kandi ndashimira Imana ku bantu basubiye kandi ku murongo w'ijambo ry'Imana abantu bavuze ubwa kabiri rero abifuza imfashanyo bashobora kutwandikira hano kuri televiziyo hitaje tukavugana nabo abakeneye umukozi w'Imana bakatubwira tukabashaka contact nawe rero murakoze cyane mu gihe bya muri hose Imana ibahezagire. God gave me a song I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world.